n'ubu ndabatangarije umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izohera iwe iherera iwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara izohera iwe iherere iwe nyene. Ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo. Dukeneye kugwaruka rwacu rukura rugwaruka, dushaka urundi ruvyaro rushasha, uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu. Mugende mutwaye yuko intambara nimbi, intwaro mbi nimbi, kubeshwaho no gusega nibibi. Urya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira gatunge. Uno musi hari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi, wewe yari yagahawe nande? Mbega umudokitore wa mbere yigishijwe n'umunande, umudokitore yitwa ngo iki? Ubwenge turabufise, nico gituma tuzira kubeshwaho no gusega. Anja mbwira indongozi z'Uburundi zose ntitugira uburongozi bugoyagoya, tugira uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu, uburongozi bushoboye kugwanya akarenganya kariko kose, kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda bishira bakizana. Gomba nanje mbaye ndababwira ubundi uwo Neva mwumva ninde? Neva n'umuntu adashaka yuko urwaruka rw'uru rukura nk'uko yakuze. Mu gukura kwanje narahomvye, mugabo kubera namenye uruhombo ndashobora kwiga ingene no kwihombora, arico gituma shaka ko mwebwe mwunguka mutarinze guhomba. Ubwa mbere nuko nabaye ngiye mu mashuri matoyi nca ndabura umuvyeyi, aho abandi bana bahora bitwa imfuvyi, turi kumwe n'umuvyeyi asigaye mama yabyaye, nawe nyene yarase kwita umupfakazi, arondera ingene aguma abaho mu buzima, kandi yari umurimyi nk'abandi, yari muri bamwe bita nyarucari. Igituma iyo mvuze yuko ingwano ari mbi, nashitse mu Buyabaga ca ndabuhomba. Ngeze mu ishuri rya kaminuza muri première licence niho haciye hatera ingorane mu gihugu, mwumva nari ntanguye kurondera ingene ntobaho mu buzima bwanje. Jewe rero ivyo bibaye nararokotse nshika kw'icumu, ariko kubera bimwe nababwira ubutegetsi bw'igihugu butari bushoboye gukingira umwenegihugu, mukicwa mubona abacitse kw'icumu, twabuze umutekano, tubura amahoro. Murazi yuko bakubujije kwiga wiga irindi, candoga harya haruguru mu misozi mu kibira, kugira ngo dushobore kwikinga abariko baraduhiga, kuko leta ntiyari igishoboye kudukingira. Batwica babona, ndetse ugasa n'ingabo z'igihugu ugasanga nazo zibirimwo. Urwo rugamba rwarabandanije, hanyuma tugira Imana turuheza mu mwumvikano. Tumaze kugira amasezerano yo guhagarika ingwano, turaza i Bujumbura, mba mu bakuru ba mbere bajejwe gukurikirana ingene amasezerano y'amahoro aja mu ngiro, haba mu kwinjiza mu gukora igisirikare gishasha n'igipolisi, haba ndetse no gusubiza ibintu ku murongo mu gihugu. Niho natanguye kubona yuko Ubuyabaga bwanje nabuhomvye, kuko nagarutse mfise imyaka 37. Turazi yuko umuntu ugira ngo ashikane imyaka 50 ari umuntu ahatangura kurya ivyamwa,
akora kuva ku myaka 18 gushika ku 50. Jewe rero nuvuga yuko nari maze guhomba imyaka 18 yo gukora nkorera kazoza kanje. Uhonze imyaka 18 mu myaka 32 yo gukora, murumva yuko rwari uruhombo rukomeye. Muranzi ico gihe nabaye umushikiranganji w'intwaro hagati n'umutekano mu 2007 hacatera inzara mu gihugu. Umushikiranganji w'intwaro hagati n'umutekano rero hateye inzara niwe ibiteye kuko ntaryama. Uza wumva ko hari inzara urondera imfashanyo. Niho rero natanguye kwiyumvira, none iki gihugu kirimwo imvura, iki gihugu mbona kirimwo abantu b'abarimyi, bigenda gute kugira ngo basonze? Ntangura kwiyumvira ico tuma abantu bafungura. Ico gihe none natanguye kubigisha yuko ushobora kuvoma amazi mu mwonga, ugashobora kuvomera ibitegwa vyawe muci. Muribuka amajambo aragenda avuga kugira ngo tuyibukanye. Naratanguye ndavuga ijambo nti inkoko iravyara inka mu mwanya mutoyi. Muribuka ko benshi barantwenze ngumva uwo mugabo ivyazanye n'ibiki. Naguye ndabisubiramwo ntihagire umuntu yiyumvira ko adashobora gutunga. Inkoko iravyara inka. Ico cigwa ndacigisha gushika ugwaruka bumva ivyo ari byo, n'abana bo muri primaire gushika bavyumva ko inkoko ivyara inka kandi umwanya mutoyi. Iyi vyara gute? Inkoko itaye amagi dufate 10 gusa, ikiberura imisi 8, inkoko 8 zikuze, shaka ukuremwo 4 zikuze zivamwo ikibuguru c'ingurube, ugasigarana izo zindi ziragoba zita amagi zisubira kunguka. Ca kibuguru c'ingurube uguze naco kiraduga heza umwaka kiba kivyaye ingurube hagati ya 6 na 10, nazo ugasuruka zorora. Uzoroye zikuze cukuramwo 3 usigarane izindi. Izo 3 zigurishije ico gihe waraguramwo inyana y'inka. Ncasanga mu myaka itarenga 3 urashobora kuba ufise inka, ufise ingurube, ufise inkoko, kandi vyose vyavuye mu muswi uyu w'inkoko. Abenshi bavyumvise, hariho ugwaruka rwabisamiye hagufi ruca rurabandanya. Wiyumviriye uruhombo wagize ugashaka kurukurayo n'ingoga, ukora ivyunguka n'ingoga. Nico gituma nabwiye nti orora inkoko, worora ingurube, worora inkwavu. Rima, urimye uca wimbura. Abantu bahariya muri Gwibaga barabizi, ibirayi birimye mu mezi atarenga 3 uba wimbuye kandi ibiraya birunguka. Uburimwe n'ubworozi nibwo bwonyene bushobora kugukura mu ruhombo. Murazi rindi jambo nababwiye, duhindure ivyatsi bitaribwa tuhindure ibiribwa. Aho hose benshi ntabitegera, mugabo hariho abaci babibona yuko uhinduye ivyatsi bitaribwa ukabihindura ibiribwa bikingira ibidukikije, ukongera ukabikuramwo imfungurwa. Naho nyene nk'abigwibaga barabizi, nababwiye nti nimumbwire ishinge ico rimaze mu buzima, kuko n'inkiri y'ishinge ntishobora gukamwa n'ilitiro rimwe. Ayo n'amajambo ngenderwako twagendeyeko. Uko bwaca siko bwira, ugwaruka rutangura gukorana bukebuke. Ndababwira nti turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Ico gihe narabivuze, iryo jambo narihereye mu ntara ya Ngozi ya kera. Nca nigisha ugwaruka kuja hamwe, umwe azana inguvu afise, uwundi zafise n'impano, batangura kuja hamwe baca basanga bwa bundi turi kumwe twese birashoboka. Mbega mwoba kumwe mwese muri mu ngwano? Ntikunda. Muri mu ngwano mwese bamwatatanye, muguma mwiruka muturatura, ntushobora guteka umutwe. None mwoja hamwe gute ko bidakunda? Mbega woteka umutwe gute ari mu ngwano? Ivyo vyaradukujije. Noneho rero aho mbere kizigenzaho mwarabibonye, nazanye icitwa leta mvyeyi, leta nkozi,
kubera iki leta mvyeyi? Leta mvyeyi itegerezwa gukingira abenegihugu bakumva ko atakarenganyo kahari, kuko umuvyeyi ntarenganya, ategereza kubakingira kurya kw'inkoko ikingira ubuswi bwayo. Leta nkozi ni leta abenegihugu bose bakora, kandi twese tuvuye hasi muravyibuka nabitanguye mu 2020 murabona akarusho n'uno munsi tumaze kuronka. Narasubiriye ndaraba nsanga urwaruka rwose aho naca baririmba ururimbo rwitwa chômage. Igitero yari chômage, icitabirizo chômage. Ncafata urwaruka rwize rufise amashuri menshi, muravyibuka retraite des jeunes diplômés de haut niveau. Turaja hamwe tuti mbega iryo jambo chômage tworikura gute mu rurimi rw'urwaruka mu Burundi? Mwese mwarateye ivyiyumviro, kuko umuti ntuva kundi muntu uva muri wewe nyene. Tugiye hamwe twaratoye umuti, turugwaruka rw'incabwenge, niho havuye umugambi payeje. Murazi ko ariho wavuye umugambi payeje, ubu ratanguye. Naho watanguye umeze nk'ucumbagira, ariko buke buke twese twaragiye hamwe turagira amayeri yose, umugambi payeje urarama. Sinovuga nti ndabaze nti tugezehe, ntaho nzi, nimwe muhazi. Ntaho nzi aho tugeze tugenda mw'iterambere, nimwe muhazi kuko nimwe muraba aho mugeze. Ariko ico nobabwira, muri rwa ruhombo nagira mu buyabaga bwanje, naje nagumye nteka umutwe ingene nihombora, ingene nkurayo esheke nshobore kuduga. Uno munsi cese mbeshejweho nuko ndi umukuru w'igihugu, mbeshejweho n'ibikorwa nakoze kuva ico gihe, kandi n'ubu mbandanya. Abamaze kuza gutembera iwanje barabizi. Si nico gusa, ndigisha n'abana banje. Nta mwana wanje asaba amavuta, nta mwana wanje asaba impuzu, nta mwana wanje asaba ikirato. Aracironderera kuko barabonye iyo biza biva. Erega niyo n'inyungu. None rero sinipfuza yuko urwaruka rw'Uburundi ndetse n'urwaruka rwa Afrika rwoca muri izo nzira je naciyemwo, narumvise ko ari uruhombo. Intambara narayigiyemwo, jewe ntawantumiye, murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi. Ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro. Nico gituma ntipfuza ingwano muri iki gihugu cacu, kandi n'ubu ndabatangarije, umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi, ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izohera iwe iherera iwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara, izohera iwe iherere iwe nyene. Ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo. Dukeneye ko urwaruka rwacu rukura rugwaruka, dushaka urundi ruvyaro rushasha, uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu. Aha rero wumva twese nukwama duhagarariye ayo mahoro. Mwebwe rwaruka muva mu bihugu bitandukanye, nagira ndababwire yuko intambara nimbi, abari mu bihugu vy'intambara murabizi. Nico gituma nabasavye yuko mwese mwoba ba ambassadeur de la paix, mukaja mu bihugu vyanyu mukavuga muti tuve mu ntambara, tuyivemwo, tuje mu mahoro. Hariho umwasi dusangiye muri Afrika ntubukene. None ni kubera ko tuja kurwanya utari umwasi, kandi ari umwasi twogwanya. Urwaruka rwo muri Afrika twese tuve hasi turwanye umwasi twese dusangiye yitwa ubukene. Uwo turi kumwe twese tuzomunesha, ariko tukishinga turabana nk'abantu barabana ribi. Muze mumenye ko tazopfa tuvuye naho turi, twanye umuntu wese aza kutubwira irindi. Ibanga ryo gutera imbere sirindi, no gukora. Imana ikire mu muntu, yamuremye imushira mu murima mwiza. Imana imbere kurema umuntu yabanje gushira umutahe ngaha kuri iyi si, ishiraho ibikwiye vyose. Nta kintu na kimwe murabona mukora kitavuye mu biri ngaha kw'isi. Izo telefone mugendana ziva mu Butare, izo modoka zose ziva mu Butare,
izo ntebe mwicayemwo ziva mu biti vyacu. Nta na kimwe Imana itari yashizeho yaduhaye mutahe ikiduha ubwenge. Nico gituma yatubwiye iti akiri umurima uwurime wongere uwuzigame. Iryo ni ijambo nkuramutima umwe wese yotegerezwa kumva. Urwaruka rero rukure neza, mugende mutwaye yuko intambara nimbi, intwaro mbi nimbi, kubeshwaho no gusega ni bibi. Urya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira agatunge. Uno munsi hari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi, wewe yari yagahawe nande? Mbega umudokitore wa mbere yigishijwe n'umunande? Umudokitore yitwa ngwiki? Ubwenge turabufise. Nico gituma kizira kubeshwaho no gusega. Urwaruka rwo mu Burundi rurabizi, namandiko ndababwira nti hari igihugu murabona ciza kurusha Burundi, bose bavuga bati ni ciza. None ko murota visa y'Iburaya, ko murota visa ya Amerika, ko murota visa ya Dubai. No kuvuga dushaka kujaho abantu bakoze baratera imbere kugira tubeho tutarushe. Mbega ko mutarota visa yo mu Bushinwa, no kubera mu Bushinwa atawuba hadakoze. Dushaka kugenda ahantu hari amaserivise, ukazoba ubeshejweho n'ibiva mu maboko y'uwundi ntuzopfa imbere. Kugira utere imbere utegerezwa kwiha. Shaka y'urwaruka rero rwose rwa Afrika n'urwaruka rw'u Burundi muzoshikana imyaka 50 umwe wese yiha usoroma ivyo warondeye ukiri muto. Ukora rero no gutangura uno munsi. Dutangure uno munsi, ntidutangure dutevye. Numvise uwundi, numvise aho naciye, sinshaka ko mwohaca, nshaka yuko duca mu nzira igororotse. Nico gituma nzokora ibishoboka vyose kugira ngo urwaruka rwacu rube uruvyaro rushasha ruca mu nzira igororotse. Anja mbwira indongozi z'Uburundi zose, ntitugire uburongozi bugoyagoya, tugire uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu, uburongozi bushoboye kurwanya akarenganya kariko kose, kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda bishira bakizana.